Afrika irakeneye demokarasi canke no mwijogonyoro. Kangaho umaze kumva ibihugu vya Buraya bivuga ko bigiye guhabuza intwaro ya demokarasi mu bihugu vya Afrika. Nitwa Evarde Izikumva, ndagushimiye ko nteze amatwi. Nkikubaza ico kibazo nahereyeko, nta nkenka ko ibihugu nka Libya, Tunisia, Misiri, Cote d'Ivoire vyaciye bikuza mu mutwe. Ibi ni ibihugu bimaze kurungikwamo ingabo n'amakungu, cane cane ibihugu nk'Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bivuga ko bishoye ingabo zavyo gusubizaho intwaro rusangi ariyo bita demokarasi. Tukiri kw'ishuri, ikibazo ca mbere cakunda kuba kivuga ngo definisi, maze bakaguha amajambo utanga isiguro. Aha niho natwe tugiye guhera. Demokarasi canke intwaro rusangi ni iki? Icamamare Abraham Lincoln yahoze arongoye Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko demokarasi ari intwaro yishiriweho n'abenegihugu kubw'abenegihugu kandi irongowe n'abenegihugu. Iyo havuzwe demokarasi rero, icambere benshi bumva nico bita majorité. Majorité ni kuvuga banyamwinshi, umuco w'abantu canke ibintu vyinshi ugereranije n'uwundi muco. Muri demokarasi ariyo ntwaro rusangi, bisigura ko iyo ntwaro iba iri mu maboko ya benshi, igatwarira ku murongo wemejwe na benshi ko ari wowe, maze bake barushijwe la minorité bakemera guca bugufi bakarongorwa na babandi benshi. Iyo niyo demokarasi. Ushobora kuba uheruka kumva amajambo ya Perezida Ibrahim Traoré wo muri Burkina Faso. Uyu mugabo benshi mwakunze kubera amajambo ahamagarira Afrika kwihagararako ikagwanya ico yita igitutu c'ibihugu vyo mu burengero akunze gushikiriza. Yagize ati, ivy'intwaro ya demokarasi hani wacu ni mwibagire. Yatangaje ko demokarasi yica, asaba abanyafrika kuyibagira burundu. Ivyo yabivuze mu kiganiro caciye kumbonesha kure ya leta. Uwo mutegetsi w'imyaka 38 yafashe ubutegetsi biciye muri coup d'etat mu myaka 3 iheze. Yavuze ko mu vy'ukuri abanyafrika benshi batifuza demokarasi, kandi ko Burkina Faso ifise uburyo bwayo bwihariye bwo kuyisubiriza n'ahatavuze ubwo buryo bwaribwo. Mu ntango agifata ubutegetsi, Ibrahim Traoré yari yemeye gusubiza ubutegetsi mu maboko y'abatowe bitarenze mu kakaro 2024. Ariko amezi abiri imbere y'iyo tariki, ubutegetsi bwa gisirikare bwatangaje ko buzokongereza igihe cabwo gushika ku myaka 5. Mu kiganiro giheruka guca kumbonesha kure y'igihugu, Ibrahim Traoré yavuze ati, abantu bakwiye kwibagira intwaro ya demokarasi. Demokarasi si yacu. Yatanze akarorero ka Libya. Traoré avuga ko Libya yari imeze neza cane igihe yari maze imyaka irenga 40 itwarwa n'umusirikare Muammar Gaddafi. Ngo niho hari imigambi myinshi ifasha abanyagihugu mu bijanye n'inyubako, indero n'ubuvuzi. Muammar Gaddafi yishwe mu gihe c'imigumuko yunyuwe n'ingabo zo mu bihugu vy'Iburaya na Amerika zarondera gatwe kiwe. Kuva ico gihe Libya ntirasubira kuja ku murongo. Ibi bishikirizwa na Perezida Traoré vyuko Afrika ata demokarasi ikeneye bitandukanye cyane n'ingene Perezida Barack Obama yahoze arongoye Leta Zunze Ubumwe za Amerika abona ibintu. Aho yareka aragendera Afrika mu 2010 ari muri Ghana, Perezida Barack Obama mu ijambo ricibukwa kugeza n'uno munsi yavuze ko Afrika itabuza abagabo b'ibihangange, ariko aravye iterambere ingene rikiri hasi. Agira ati, muzi n'amakuru, Afrika ntikeneye abagabo bakomeye, ikeneye inzego zikomeye. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais de fortes institutions. Muri rino jambo, Obama yarashigikiye cyane gushiraho inzego zitorewe kandi zizewe n'abenegihugu mu bihugu vya Afrika. Dusubiye inyuma gato, mu 1990 uwahavuye aba Perezida w'Ubufaransa Jacques Chirac yavuze ati, Afrika ntiragera kwakira intwaro ya demokarasi. L'Afrique n'est pas mûre pour la démocratie. None ni igiki cyatumye mu uwo mwaka nyene ibihugu vya Afrika bitegekwa gushiraho demokarasi no kwemera imigambwe myinshi? Akusanga atako waruzi. Reka ndakakubwire nako. Mu 1990 François Mitterrand yatwara Ubufaransa yatumye ko inama y'abakuru b'ibihugu bigenzi vy'Ubufaransa bishika kuri 37. Ivyo bihugu vya Afrika vyatondanye urupapuro n'agakaramu, maze bironka amategeko yo gushiraho intwaro ishingiye ku migambwe myinshi, multipartisme. Bitabivyo bigasezera ku mfashanyo y'Ubufaransa. Nko mu Burundi, iyo nama yateye impinduka zikomeye, kuko aho niho Petero Buyoya yagondorejwe, maze yemera ko Iprona isangira ubutegetsi n'iyindi migambwe. Mu 1992
yashyizeho itegeko shingiro ryemera imigambwe myinshi. Mu 1993 naho atunganya amatora yatsinzwe na Frodebu. Iyi filime yari yatanguye neza, yahavuye ihera nabi birangira President Melchior Ndadaye yishwe, igandagurwa President Ntibantunganya yise Acte Imbécile mu gitabo ciwe Démocratie piège. Kuva uwo munsi demokrasi yaciye igenda irahungabana mu Burundi. Kangungura ni mu 2015 nkuko mwese muvyibuka, harabaye igeragezwa ryo gutembagaza ubutegetsi. Benshi mu bavuga ko demokrasi itabereye abanyafrika berekana ko kuba abanyamwinshi majorité bohuriza kubatwara bidasigura ko batwawe neza. Bati impumyi ntirongora iyindi. Bavuga ko ubwo muri Afrika harabwa ibikorwa binini bikenewe kugira ngo uwo mugabane utere imbere, hakwiye intwaro y'igitugu ariko ifise imbona kazoza, dictature éclairée. Babona ko umurongozi akwiye gutorwa ahubwo n'imboneza mu gihugu, abantu barusha ubwenge abandi, les élites, kuko ngaribo baba bazi ikibereye abanyagihugu na karengo. Inka igira amaso manini ariko ntiyibonera. Bavuga kandi kuretse na Afrika n'ibihugu rutura atana kimwe catejwe imbere n'intwaro ya demokrasi uretse leta zunze ubumwe za Amerika. Uburero batanga ni nk'ibihugu vy'Ubushinwa, Uburusiya, Korea, Ubuyapani canke ibihugu vyo mu kigobe c'Abarabu muri kino gihe. Naho twofata ku bihugu vya Buraya vyashizeho intwaro ya demokrasi mu gihe ca none, abo bahakana ko demokrasi ari wo mwambaro ubereye Afrika bavuga ko iterambere tubona uno munsi ryubatswe kera mu gihe ivyo bihugu vyari bikiri mu ntwaro ya cami. None nawe ubibona gute? Mu bihugu vya Afrika habandanye gutunganywa amatora hakoreshwa uburyo bw'igihugu mu gihe henshi ikivamo kiba kizwi imbere y'igihe. Mbega gutora abagutwara nivyo bisigura kuco twagwa neza? Hobandanya kuba imigambwe myinshi, abantu baterana amakupe ya politiki mu gihe boja hamwe mu mugambi umwe wo guteza imbere igihugu.